Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko Generale Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi ari mu mazi abira. Generale Ndayishimiye ibintu byamukomeranye mu mugambwe wa CNDD-FDD. Abagumyabanga bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bamaze kwanzura yuko Generale Ndayishimiye atazongera guserukira umugambwe wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abagumyabanga bakomeye muri CNDD-FDD bamaze guhitamo umukandida ukomeye uzaserukira umugambwe wa CNDD-FDD. Ntabwo ari Generale Ndayishimiye. Amakuru yizewe Iyakure TV yabashije kumenya aremeza neza ko abajenerali bose bamaze gufata umwanzuro. Abakadere bakomeye bo muri CNDD-FDD nabo bamaze gufata umwanzuro ukomeye wo kubwira Ndayishimiye ko umugambwe wa CNDD-FDD utazongera kumutangaho umukandida wo guserukira uyu mugambwe. CNDD-FDD yamaze gutoranya umugabo ubushitse uzaserukira uyu mugambwe mu matora. Iyakure TV yamaze kumenya izina ryiwe. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Amakuru kandi arimo kwemezwa n'amasoko yanjye mu butegetsi bwa Gitega aremeza neza ko nyuma y'inama zikomeye zahuje abagumyabanga bakomeye muri za hoteli zitandukanye i Bujumbura, nyuma kandi y'inama zagiye zihuza abajenerali bakomeye mu Burundi, akagwi k'abajenerali ndetse n'abagumyabanga bakomeye bemeje neza ko Reveriyano Ndikuriyo azakomeza kurongora umugambwe wa CNDD-FDD. Ariko ntabwo Reveriyano Ndikuriyo aziyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi. Oya rwose, Reveriyano Ndikuriyo azakomeza kurongora uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Ahubwo abajenerali ndetse n'abagumyabanga batoranije uwundi mugabo ukomeye kugira ngo ari we uziyamamariza kurongora Uburundi. Generali Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika niwe aziyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, Generali Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika niwe yamaze kwemezwa n'abajenerali ndetse n'abagumyabanga bakomeye muri CNDD-FDD kuziyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi. Generali Ndirakobuca yatoranijwe nyuma y'impaka nyinshi cyane zari ziri muri CNDD-FDD, ndetse izi mpaka ziracyakomeje kuko Ndayishimiye nawe aracyashaka kurongora igihugu. Ariko abagumyabanga ndetse n'abajenerali bamubwiye yuko atazongera kwiyamamaza kandi ko agomba kubyemera gutyo, ngo ntacyo yabihinduraho rwose. Generali Ndirakobuca batazira Ndakugarika ngo niwe agomba kurongora igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027. Muri iyi minsi ibintu birashyushye cyane mu mugambwe wa CNDD-FDD. Hateganijwe ikoraniro kaminuza ry'uyu mugambwe ku igenekerezo rya 25 uku kwezi. Ni ikoraniro rizaberamo amatora akomeye y'umugambwe, aho bazatora umuyobozi w'uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Biteganijwe ko Reveriyano Ndikuriyo urongora CNDD-FDD ari we azakomeza kurongora uyu mugambwe.
Amakuru kandi aremeza yuko Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika azemezwa nk'umukandida ukomeye uzaserukira uyu mugambwe wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Muri iyi minsi rero ibintu ntabwo byoroshye, hari ukunyinyurana gukomeye cyane mu bihangange bya CNDD-FDD. General Evariste Ndayishimiye urongoye Uburundi akomeje gukora ibishoboka byose ngo arebe ko abagumyabanga bakongera kumutora maze akazahagararira CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Gusa birimo kumuta kuw'amazi. Akagwi k'abajenerali bakomeye ndetse n'abagumyabanga bamaze kumuvana ko amaboko. Amakuru yizewe akemeza yuko bamaze guhitamo General Ndirakobuca ngo abe ari we azarongora igihugu cy'u Burundi. Mu makuru nagiye mbagezaho nababwiye inyunyurana rikomeye cyane riri hagati ya General Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo arongoye CNDD-FDD. Hari ukunyinyurana gukomeye cyane. Reveriyano Ndikuriyo avuga yuko ari umugabo ubushitse, ndetse Reveriyano Ndikuriyo ntatinya kunenga ibikorwa bya Ndayishimiye, abinenga mu bandi bajenerali ndetse no mu bakomisari bakomeye muri CNDD-FDD. Reveriyano Ndikuriyo yagiye ashyamirana cyane na General Ndayishimiye. General Ndayishimiye muri iyi minsi yararimo gukora za kampanye zikomeye cyane zigamije gutembagaza ubutegetsi bwa Reveriyano Ndikuriyo mu mugambwe wa CNDD-FDD. Hari abajenerali bakomeye cyane bagiye bitabazwa na Ndayishimiye ndetse n'abagumyabanga ngo bige umugambi wo kugira ngo Reveriyano Ndikuriyo atazongera gutorwa ku burongozi bw'umugambwe. Gusa General Neva byaramutaye kuw'amazi. Amakuru yizewe aremeza yuko Reveriyano Ndikuriyo azongera kurongora uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Abagumyabanga bamaze kubyanzura. Abajenerali bakomeye mu Burundi nabo bamaze gufata umwanzuro ukomeye wo gushyigikira Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo azongera gutorerwa kuba umugumyabanga ukomeye wo kurongora uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Azongera rwose gutorerwa kuba sekreteri generali wa CNDD-FDD. Nta kabuza niko bizagenda. Aya makuru arizewe kandi yavuye muri CNDD-FDD. Muri iyi minsi rero ingingo ikomeye cyane ni ukumenya umukandida uzaserukira CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Benshi bibwiraga yuko Reveriyano Ndikuriyo ari we azaserukira uyu mugambwe mu matora, ariko amakuru yizewe aremeza ko nyuma y'ibiganiro bikomeye byahuje abajenerali ndetse na Reveriyano Ndikuriyo bemeje neza ko General Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika ari we aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. General Gervas Ndirakobuca ni umujenerali ukomeye cyane mu Burundi kandi aba mu mugambwe wa CNDD-FDD. Murabyibuka ko mu matora y'abakenguza amateka n'abashinga amateka yiyamamarije ku itike y'umugambwe wa CNDD-FDD. General Gervas Ndirakobuca arazwi, yararongoye imyanya ikomeye mu gipolisi cy'u Burundi. General Gervas Ndirakobuca yarabaye umushikiranganji w'intwaro rusange mu Burundi. Yarabaye kandi umushikiranganji wa mbere mu Burundi. Ubungubu General Gervas Ndirakobuca arongoye inama nkenguzamateka mu Burundi. Yakunze gutangaza amagambo ataravuzweho rumwe na General Ndayishimiye. Muri iyi minsi General Evariste Ndayishimiye ntabwo arimo kurebana ryiza na General Ndirakobuca. General Ndirakobuca amaze iminsi arimo kunenga imigambi ya Ndayishimiye ndetse anebagura cyane imyitwarire y'abategetsi mu Burundi. Hari amakuru yizewe yemeza ko Ndayishimiye arimo guhigana n'uyu mujenerali. Gusa abajenerali bakomeye mu Burundi n'abagumyabanga ba CNDD-FDD bamaze gufata umwanzuro. General Ndirakobuca niwe azarongora Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 2027.
ibya Ndayishimiye rwose birimo kugera ku musozo. Generali Neva byamukomeranye, yibwiraga yuko azakoresha imbaraga za gisirikare, ariko abajenerali bamaze kumutera utwatsi. Abajenerali baravuga yuko Ndayishimiye ntaho arimo kwerekeza Burundi, igihe kiwe cyo kurongora igihugu ngo kirimo kugera ku musozo. Amakuru yizewe akemeza yuko Ndayishimiye yagerageje gukora ibishoboka byose ngo yirukane Generali Prime Niyongabo urongoye igisoda, ariko byaramutaye kuwa amazi. Abandi bajenerali baramuburiye bamubwira yuko yaba akoze ikosa rikomeye, ngo kugerageza kwirukana Generali Prime Niyongabo ryaba ari ikosa rikomeye cyane, ryanatembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Generali Neva rero abasirikare bakomeye bamaze kumuvako. Abasirikare bakomeye barimo gushyigikira Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Generali Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye muri CNDD-FDD aremeza yuko icyuka cya kwega nkwege kirimo kwiyongera hagati ya Generali Ndakugarika ndetse na Generali Ndayishimiye. Hari ukutumvikana gukomeye cyane hagati ya bino bihangange. Mu minsi ishize mwaramubonye Ndayishimiye arimo kuvuguruza ibyatangajwe na Ndirakobuca. Mu gihugu cy'u Burundi abategetsi bagiye bavuga yuko abana b'abahutu badakura ngo babe barebare. Ibingibi Generali Ndirakobuca yarabyamaganye, avuga yuko ari ukubera imirire mibi. Akavuga yuko abo bose bavuga yuko abahutu bataba barebare ari ukubera yuko baba babagaburiye nabi. Aya magambo yababaje Ndayishimiye, nawe wari watangaje yuko impamvu abarundi baba bagufi ari uko ari abahutu. Ndayishimiye mu gusubiza Generali Gervas Ndirakobuca yavuze yuko abana nubwo barya neza ngo harimo abavamo ntibabe barebare. Yatanze urugero ku bana biwe, yavuze yuko harimo abazonzwe kandi ngo barya cyane bakarya umusosi. Ibyo kuba rero ngo abana barya nabi ntabwo Ndayishimiye yabyemeye, ahubwo yibasiye cyane imvugo za Generali Ndakugarika wari wavuze yuko abaturage bagomba kurya neza bakareka kwitwaza ko ari abahutu, kugira ngo bagerageze gusobanura impamvu abana badakura ngo babe barebare. Muri iyi minsi rero ibintu birakomeye muri CNDD-FDD, umuriro urimo kwaka. Abajenerali bakomeye ndetse n'abagumyabanga rwose bamaze gutera utwatsi Ndayishimiye. Igitegerejwe ni inama karundura y'uyu mugambwe izaba ku igenekerezo rya 25 uku kwezi. Ni inama izafatirwamo ibyemezo bikomeye. CNDD-FDD igiye gufata ikindi cyerekezo ndetse biribonekeza ko Ndayishimiye ageze ku musozo.